Mwaramutse ni Christmas yatanguye kumota nkuko mubibona hano inyuma yanje. Nkaba ndayibipfurije mwese mu gihe nosohora video ejo nejo bundi kubera ibi misi mikuru ya Christmas birashoboka ko ntaja muri studio. Eko nashaka kugira ikintu mvuze kubijanye n'impunzi muri Tanzania. Nashaka kuvuga vyinshi mu misi heze ariko ndabura neza document canke amakuru ahagije vyinshi numva ari bimeze nk'ibihuha ku buryo ntashoboye gukonfirma, ariko ngize gutya mbona ntuzoye post imwe kuri Facebook ndavuga nika kumba ndayisome numvirize ko nshobora kuronka umuco ku kuntu vyifashe muri Tanzania. Ndayibonye kuri web page y'umuntu yitwa Eric Nyandwi. Umuntu numva bamuvuga muga sindamukurikirana neza ngo numvize ideologie ziwe, ariko doesn't matter, nibaza ko kuvuga kuri iyo situation y'impunzi zobe z'abari muri Tanzania. Reka numvirize uko abivuga hanyuma kumbure ngire ico nsesanguye ko kujanye n'impunzi. Avuga ati guhungura impunzi z'abarundi ziri muri Tanzania ku nguvu kandi agasakisaki bimarira iki leta y'u Burundi n'iya Tanzania. Bose ndamenye neza na neza igituma leta y'u Burundi yosaba ko impunzi hunguka vyihutirwa, kubera nuko kumbure baza ko baronka amanota politike biraneka ko mundi bifite ibibazo byo kwakira abantu. Navuze ko abahungutse abo Tanzania bahejeje ku nguvu byabagoye ko babakira no bariko basaba imfashanyo ku mupaka wo mu Biyinga. Gushaka ko nuko abanyamurenge abazarego nabo baje ari benshi cyane, abakongo urumva bose bizogora ko bakira abantu benshi baje ikivunga icarimo mu Burundi. Mu bisanzwe impunzi zirafise amategeko mpuzamakungu azigenga, kandi ivyo bihugu bibiri Tanzania no Burundi vyose vyarateye ko umukono yo gufata icitwa ubuhunzi ku mpunzi bayita 3 durable solutions for refugees. Urumva ko hariho ibintu bitatu kumbure bavuga mu mategeko mpuzamakungu je ntayo nzi bijanye n'impunzi. Ibintu novuga durable donc atavye mfata kibanza icambere impunzi gutaha ku bushake bwayo mu gihugu cayo c'amavukiro mu gihe ibonye ico yahunze caheze. Ico nico kintu abarundi kenshi na kenshi bihenda ko hari abantu bavuga kubera nyene ideologie ko ashike senedengwa amahoro yabaronetse, ariko mubuke yuko dufate nk'abantu mwavutse mu 70 na kangahe inyuma ya 75 na kabiri antuka ko mu Burundi harimo abantu benshi b'impunzi bari muri Tanzania, muri Kongo no mu Rwanda kumbure n'ahandi, ariko batashobora guhunguka kuri bagaza hari amahoro. Nta muntu yobasha ngo ko bagaza ari umuntu bariko barica kuri uyo ya wa mbere omwe hari amahoro. Nta muntu yobasha ngo hari abantu bariko barica cyangwa ngo impunzi taho bari kuzica muga ntibashe gutaha kubera batumva yuko umutekano budakwiye, kandi nta muntu bazishize ko agasakisaki. Ndiba ko yigeze gukora ntuze politique ya rapatriement mu 19 kangahe 19 ico gihe, ariko abantu baza kugukega ke bakara ko bahashimye akagumaho, abandi harabaza kura bagaca bisubire wabo. Donc abo bantu bavuga ngo Burundi hari amahoro byashoboka muga abantu bahunze hari gihe usanga babona different kubera guhamugwa n'intambara canke nayo babonye canke n'ico ariko kirabirukana. Ica kabiri impunzi guhabwa ubwene gihugu mu gihugu yahungiyemwo mu gihe yumva idashaka gutaha mu gihugu c'amavukiro kubw'umutekano wayo. Mu bihugu vyinshi biteye imbere vy'Iburayi nibaza ko kenshi na kenshi yo kwakira nk'impunzi intention nuko inyuma y'imyaka fulani kada uzotinda ukaba umwene igihugu. Gusa muri Afrika ntivyoroshe kumbure kubera bakira impunzi nyinshi cyane cyane kubera nuzeye citoyenneté yaho iri rigide ntivyoroshe, ariko muri Tanzania abantu babikoreye mugomba ko ari socio HCR ishira imbere yuko bishobotse ko abantu bakira muri ico gihugu vyo bavyiza ko ashaka ko umuntu aba impunzi indefinitely. Ica gatatu guhabwa ubuhungiro mu gihugu kigira gatatu resettlement canke reinstallation, aho ni mu gihe iba itahisemo gutaha mu gihugu c'amavukiro ku bushake canke ubwene gihugu mu gihugu bahungiyemwo aho bwa mbere. Donc hari aba diaspora benshi bagiye bahunguko bari mu bihugu vyo muri Tanzania surtout, hanyuma bacahabwa resettlement yo kuja mu bindi bihugu America, Canada, Scandinavia n'ahandi, Australia, New Zealand, ariko n'abandi bagiye mu makambi Tanzania, Nairobi, Kakuma muri Kenya, muri za Zambia, za Malawi, ariko sabarundi gusa n'abandi bwoko ndababona baza barahabwa izo resettlement. Donc oni ica yironderera ikindi gihugu ijamwo, nico gituma na twebwe oni yatuzanye hano muri Amerika
tuvuye mu makambi y'impunzi urumva ko na Nyandwi yavuye mu nkambi y'impunzi agenda muri settlement benshi aba diaspora batari bake bagiye muri ubwo buryo abazanwe ngaha Amerika bavuye mu nkambi y'impunzi muri Tanzania gusa barenga ibihumbi 10 z'abarundi kuva mu myaka ya 2005 gushika mu myaka ya 2012 urumva ko harimo abarundi benshi bagiye muri Amerika bavuye mu makambi y'impunzi mu Tanzania abandi barundi batwawe za Canada Australia Hollande ariko Amerika niyo yama itora benshi kuko buri mwaka muri Amerika hinjira hafi ibihumbi 80 ariko vy'abantu bazanywe na ONU bava mu bihugu bitandukanye kw'isi yes Amerika kumba ni igihugu kinini cyane ikindi kigomba kwiyemeza ko gikuze neza ko cemera gutanga benshi kurumva vita ngo ni quota barazi igihugu bashobora kutwakira bangahe ibihugu bigahitamo abashaka kwakira bosinze wo guhitishamo hagati ya Canada Australia Hollande wohitamo iki mbega shano twara mikije vyongora kumbura Australia canke Hollande antukapa America anyway Canada I don't know kumbure Canada irakanye I don't know maybe Hollande niyo so kubera Australia nziza muga Australia ni iri separe n'ibindi bihugu kumbure Hollande yegereye ibindi bice vy'Uburayi woza uratembera I don't know bo ndasoma kandi ikintu rero kintera makenga kandi kimbabaza no kugene amareta abiri ahari ubu muri Tanzania be no Burundi arenga kuri ayo masezerano yasinye agahitamwo kwirukana impunzi ku nguvu zigataha zitabishaka ego donc ubu amareta hari no ko amareta ari irresponsible ha mu Rwanda ha mu Burundi que voulez upa burya leta zababuyo ya harimo kuntu bakora professionalisme ndaze ko mutabishima kuvyumva mugabo cyo no kikumenyesha bo muri Tanzania kuri Nyerere no kuri bamukapa harimo ikintu neza ko batwaranza gusumvya uyu mudamu hari ubu donc neza ko ibintu vyakogwa mu mwumvikano hatari ibintu byo gutwaza inguvu no gushiramo ubujinga kubera kenshi na kenshi ibihugu nta kintu bihomba y'umuntu bamwarangije akabarabayeho kenshi na kenshi usanga ari hasere ibitayeho nabwo Tanzania ikoresha bije yabo abo usanga Tanzania baronka akazi bakora mu HCR ibintu nk'ivyo ndasoma kandi ndabutse ko nabo barundi mwumva ibihumbi birenga 10 bazanwe hano Amerika n'ahandi vyari vyaremejwe na leta ya Buyoya abo ni nabasinye abarundi bahunze mu 1972 bahungira muri Tanzania guhabwa ubwene gihugu muri ico gihugu nyene bo ivyo sinarinze ko bikorwa sinarinze ko leta ya Burundi bayibaza nibashaka kuresettinga umuntu canke nimba baha ubuhunzi ubwene gihugu abarundi ariko nimba ari ivyo je nduva yuko nkuko nabivuze leta za kera nuko tuzisuzugura canke tuzikeba kubo bakora ibintu muri professionalism bo ivyo ariko ntavyo nzipe ababizi mumbwire ko bigenda ntagira umuntu anyagiriza ngo ico nico nakivuze ariko abo bene wacu babadede bobo basinyiye gutahana impunzi ku nguvu basinyiye gutahana impunzi ku nguvu mu 2011 gushika 12 ka Tanzania yarabikoze bace imbokoboko abandi bicirwayo abandi babigeme bafata ku nguvu n'abasikare ba Tanzania kuko kugira ngo batahe baciye batwara amakambi gisikare mu nkambi y'impunzi oh boy urumva donc CNDD-FDD mu burofa bwabo bashitse bacivuga ngo abantu mu badoye ku nguvu kandi je novuga ko nabo babaye muri abo makambi baraza ko ta danger abantu benshi no kuvuga ko bari barinde turabiyo bitera bija burya abantu bahahubutse vuga ati je muri sinzofa nasubiyeyo nyene kubera ivyo bahaboneye bakavuga canke ati twe twabonye ibintu itandatu na kangahe ntazo nuko bigiye kuva mu mahoro abadede nyene barakora amagafu mu makambi kuko ati ababahize nubwo batashe nabo nyene bazoshika bakorera amagafe ils avaient raison none umva ko baciye bakorana na leta ya Tanzania y'injambazi bagatangura kubakubita amateke no kuba bakinga ce qui est grave donc turakomeza iyo tuvuze ko abahutu turangwa n'inzigo ya twebwe kuri twebwe be mu bitahura barundi bandikazi ndiko ndasoma Eric Nyandwi sinanze ko ari umuhutu kandi sinanze ko abahutu murangwa n'inzigo ya mwebwe kuri mwebwe ariko ndabatahura okay rabe uyu munsi impunzi yahungiye mu Rwanda iratekanye izotaha ku bushake bwayo kanatsinda mwibuke kuva 2016 impunzi zikemaze umwaka umwe gusa mu Rwanda leta y'u Rwanda yaciye itangura gusaba oniko izirondera ibindi bihugu
iyo zijanamo kandi benshi bavuye mu Rwanda baramaze gushika ngaha USA na za Canada kandi bobo leta y'u Burundi ntigendayo nk'uko igenda muri Tanzania guhimiriza ngo batahe. Bo ivyo c'est un constat amer biraboneka yuko kameme u Rwanda rwakira neza impunzi zihungiyeyo wanashaka neza ko atari n'abahutu n'abatutsi gusa ko n'abahutu je ndazi ko bajya neza ko ba Emmanuel yo bari imbere y'Imana I don't really know ariko bari en principe barakira impunzi neza kandi ko kubera bobo batumviriza abadede nta muntu ashobora kuja kubagondoza ngo duha abo bantu mugabo Tanzania sinzi ukuntu bari corrupt bashobora kumviza abadede bakavuga ngo abantu mubaduhe kandi nta kintu bitaho erega abadede ikintu batabona mwinjya ntaco bigira bitaho jewe ndibuka nariko ndumviriza inkuru y'aba barundi aba Kongole bavuga ikirundi bari mu makambi yo mu Burundi mugabo bagahohoterwa n'umukuru wa HCR mu Burundi mugabo mu Kongolese donc aca bahora ngo n'abarundi baguma bibaza ati tukibaza ati kubera ki abadede batobavugira bakabaza umugore gituma ari kubahohotera mugabo je nkavuga nti no abadede atabonyemo ikintu ajyamwo iyo dossier ntayo atamu mutwe naco bemuraba n'abantu novuga batari abatafise empathy na gatoyi baraba gusa ibintu bungukamo ndasubira gusoma nataye umurongo kabisa mwabahutu mwe bimburabwe kazi je sikuza ku bintu by'abahutu mwabahutu mwe kiretse umuntu asomboye nakazana by'igihutu wasat mwabahutu mwe bimburabwenge inguvu za mbere abatutsi bafise nuko barungutse abana babo benshi cyane muri ibi bihugu vy'abazungu kuva kera nico gituma ico bavuze cyose abazungu bacumva n'ingoga I don't know uyu mugabo nakumenga afise ingenga bitekerezo cyabo cy'abanyarwanda bo je nibaza ko kurungika abantu hanze ari vyiza nubwo evidemment nibaza ko leta y'abadede hari mu bintu vya stupidity nigeze kumva ujya muntu Gerazi ndabiraba reka twenga ngo abantu bajya kwikora imizigo mu bisanzwe uravye nk'abandi pano bwoko ko mutere ibindi bihugu abashinwa fete mu gutunga bagize kopi y'ivyo babonye muri Amerika baruka abana babo kwiga muri za Harvard no mu yandi university za Oxford bacasa mu Shinwa bacabavye implement batangura ama izine ya abahindi ubiravye barashora komutere usanga abantu babo bari kuja hanze bamwe bakagumayo murabona Richisunaki ko yashoye kuba prime minister muri UK murabona ntuzeye umukuru wa CEO wa Google CEO wa Microsoft bose n'abahindi donc ngo muri Silicon Valley usanga abahindi benshi birafasha igihugu ko bashaka kugitera imbere y'ama remittances nuko kandi bashaka kugira influence nk'abaye Jewish for instance abayahudi usanga bafite influence kubera ahantu bagiye biyinfiltra muri za leta so je numva ko ivyo igihugu kiyavuye abarundi en principe bakwiye kureka umvise umuntu agiye hanze ukavuga uti Imana iguhezagire ikumbure uzokiza Uburundi canke uzogira ico uterera mugabo abarundi dushiramo inzigo cyese kwa ngo bahutabutuza ko abarundi bose ari bamwe anyway ndiko nditwenyene kwera sije navyanditse okay ariko mwebwe ntimwipfuza umuhutu yokandagira iburayi ariko nabaregarije bwaranyandwi ntimumenye ko ubwo kugenda ari benshi vyongereza inguvu ku bwoko bwanyu mushaka twese tuze dufyikanire ngaho ahubwo na twebwe twabacitse kwipfuza ko Trump botwirukana ariko umututsi we arwanira ko bogenda ari benshi cyane kuko azi akamaro kavyo bo ndamaze kubona ko arundi benshi umenga barafita ishari yuko umuntu yashoye yabacitse sinumva gituma ubone nagahu gatoye abantu barakenye amatongo ntayo ubuzi ntabwo ico gihugu cyagomba kwankuraje abantu ko basohoka mfashe ngihugu ca Philippines nk'akarorero kubera imishara y'abari mikeyi ahubwo umenga bagira nka pepiniere y'aba infirmières aba nurses bakabaforma bagaca bagenda hanze bakaza bararungika amafaranga muri Philippines bo harimo abandi baje muri Saudi Arabia cyangwa muri Middle East naza ko atarakazi keza cyane mugabo ivyuko nk'aba infirmiere ba Philippines usanga bari mu bihugu vyinshi ivyo birahari kandi za ko bifasha ntuzeye Philippines mu kwiteza imbere usanga bakora ibintu byo guteza imbere igihugu mu nzira iyicanye
iriya bon tugeze hehe ubwo bihora bishika mukibaza igituma ama ONG yose yo mu Burundi akorwamwo abatutsi gusa bo sinzi ko ivyo nagomba kwisora je cyane yasikunze kuza ndavuga tutsi Mboje nibaza I don't know ni kubera ari bo buzuye za Buraya iyo ayo ma ONGs azanana bayazana bamaze gupanga akarere n'abazoyakoramwo bagateguye kera rabe barabarekeye intwaro ariko nibo babayeho neza kubasumvya mwebwe muyiriko abajene babo hari uwo murumva yafatiwe Tanzania agiye gupagasa barabavuga burya iyo bafashe umuntu Tanzania bakavuga ubwoko bwiwe je naza ko nabo baja gupagasa mon frère none bo batunzwe niki umututsi umwe ageze ngaha Amerika agerageza ku buryo bo je mbona umenga yavuye ku cyo twashaka kuvuga ko nacavuga ku bintu by'impunzi bisigaye bon sinzi ico wokora ibiri kuravuganiza ko biri muri DNA y'abantu sinzi ico zohindurwa na Reka Inyandwi mboje nashavuga ko abantu ikiganiro kigiye kitashaka kuja sinanayisomye oparava ariko ndavuga yuko abantu bari Tanzania mutamukwe kubadogoya evidemment navuze ko ravuga ngo barindire settlement so what nta kimwe kwaganije cyo umuntu yicaye muri Tanzania avuga ati ndire settlement antwaye iki uhomba iki leta y'u Burundi umurundi runaka abatetsi bari mu Burundi nta kintu kimwe bahomba impunzi muri Tanzania u Burundi niba ufise imiliyoni 10 na zingahe akaba abarundi 200 bari muri Tanzania abana abantu bakeye cyane nta kintu batwaye Burundi ikumbure wonatinya kumbura abanyarwanda kuko bashobora kwegera Leta Tabara bakaza kubatera bari mu Rwanda je ne sais pas mugabo sinumva igituma udogoya abantu b'impunzi ngo nuko barindire settlement bayibuze bazogaruka mugabo je sinumva ikintu umuntu yobagozako mbona ivyo nshaka kuvuga aho magaze nuko aba impunzi bari mu Rwanda bari muri Tanzania bari muri Kongo batabakwiye kubadogoya bari bakwiye kubareka bakabaho kugeza aho umuntu yumva ko ashobora gutaha avyifuje hanyuma bidashobotse kumbure abantu bakagira Imana bakashaka aho iburayi kuja kwitaratariza nico nshaka kuvuga kubisigaye ivyo bya gitutsi ivyo birabasha birabaraba tuzosubira bye bye